Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV, aho woba uherereye hose muri uyu mwanya w'aya makuru ndaguhaye kaze. Reka ntangurire ku bari mu bice vya kure ku mpera z'isi, ku migabane igiye itandukanye, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Buraya ndetse na Australia n'abari mu bihugu bitandukanye biri kure. Sinibagiye kandi abadukurikira benshi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu c'ubumanuko, mu c'uburengero, mu c'ubuseruko ndetse n'uburaruko, cane cane abari mu gihugu c'u Burundi. Turazi ko mudukurikirana muri benshi aho mwoba muherereye hose, mwaba muri mu bisagara canke muri mu ntara zo hagati. Ndaguhaye ikaze muri aya makuru hagiye kwibanda ku yariko avugwa cane mu gisata c'umutekano. Ese nibiki biriko bibera muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke? Kubera iki abatware b'iyo komine baguma bafatwa bagafungwa? Tugiye kubashikiriza inkuru y'ibiriko bibera muri Mabayi. Ubwicanyi burakomeye cane muri iyo komine iri hafi y'ishamba rya Kibira, turiko na musitanteri w'iyo komine yoba yarapfunzwe mu minsi iheze. Abarundi benshi rero bariko bibaza biriko bibera muri iyo komine Mabayi intara ya Cibitoke kuko biguma bivugirwa mw'ibanga. Gusa intandaro ya vyose tugiye kuyibagezaho munamenye uko vyifashe. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye ikaze. Benshi bariko bibaza ibiriko bibera muri komine Mabayi intara ya Cibitoke kuko biguma bivugirwa mw'ibanga. Intandaro ya vyose ni ubucuti buri hagati y'abarwanyi b'abaroberi baturuka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ni ikiroberi kirwanya leta y'u Rwanda ca FLN n'abategetsi ba CNDD FDD. Izo nterahamwe zikaba zibera mw'ishamba rya Kibira cegereye komine Mabayi intara ya Cibitoke. Ubwo bucuti bwari buhasanzwe bukaba bumaze imyaka myinshi kuva CNDD FDD ukiri umuhari urwana nawe nyene wakorera cane muri iryo shamba rya Kibira. Aha bikavurwa ko ubwo bucuti bwari bufatiye ku bikorwa vya gisirikari. Abarwanyi ba CNDD FDD bafashanya n'izo nterahamwe muri ico Kibira bakaba bari bahavanye nk'abavukana, kuko niyo bishitse abarwanyi ba CNDD FDD bakaja ku gataka k'u Burundi ku gikorwa kanaka baherekezwaga n'izo nterahamwe. CNDD FDD imaze kuva mw'ishamba, ubwo bucuti bwarakomeye. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashitse ku butegetsi mu mwaka 2005, ico yakoze kwabaye gukomeza ubwo bucuti n'izo nterahamwe, aho mbere vyanashika abakuru b'izo nterahamwe bakaja kwitemberera mu gisagara ca Bujumbura bakisubiriraho mu Kibira ukuri kwamye. Aha biravugwa ko n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana yahora aja aho mu Kibira gutemberera bakuru b'izo nterahamwe. Bakuru nyene akemeza ko hari imbonerakure zahora zitwarwa aho mu Kibira kwiga ivya gisirikare zuringitswe na Adolphe Nshimirimana zikigishwa n'izo nterahamwe. Mu nyuma aho Adolphe Nshimirimana apfiriye mu mwaka 2015, bivurwa ko haje intumwa z'izo nterahamwe kuvugana n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko izo mbonerakure zizobandanya ivyo bikorwa, ariko Nkurunziza yababwiye ko izo mbonerakure zohagarika ivyo bikorwa zikava mu Kibira kuko ata wundi muntu abona yomufasha kubikurikirana. Aha ntawuzi ko Petero Nkurunziza yarashatse kugabanya imigenderanire n'izo nterahamwe kuko Adolphe Nshimirimana yari yitavye Imana. Hari bamwe bavuga ko naho Adolphe yatwara izo mbonerakure aho mu Kibira, Nkurunziza ntabwo yari abishigikiye cane kuko Petero Nkurunziza nawe yitabiye Imana mu mwaka 2020. Imigenderanire y'interahamwe n'abategetsi ba CNDD FDD yaragabanutse gato kuko interahamwe ntizari zicisanzura neza kuri Nkurunziza. Aba bivuga ko n'abakuru b'izo nterahamwe babuze ubone umutegetsi wo hejuru baguma bakorana neza canke bisanzura ko baca baguma bibaniye cane na za mbonerakure abategetsi begereye ico Kibira. Ubucuti budasanzwe hagati y'interahamwe n'abategetsi ba CNDD muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, reka nabwo tubigaruke ko abo baroberi bari basanzwe bafitaniye ubucuti n'abategetsi muri komine ya Mabayi be n'imbonerakure. Interahamwe zikaba zikorera cane mu mazone atatu y'iyo komine, ni zone Mabayi, zone Ruhororo na zone Butahana. Zone rero ikunzwe cane n'izo nterahamwe akaba ari zone ya Mabayi. C'aba bategetsi rero bafashe izo
nterahamwe ni ukuzegeraniriza ivyo gufungura, interahamwe zikaha amafaranga abategetsi n'imbonerakure bakazigurira ibifungurwa hama zikaza kubitora canke rimwe na rimwe imbonerakure zikabibashira ku mamoto. Hari n'inzu rero zibiri zapanzwe n'izo nterahamwe aho nyene ku mugwa mukuru wa komine ya Mabayi, izo nzu akaba arizo zegeranirizwamwo ivyo bifungurwa, hakaba hari n'interahamwe ziba muri izo nzu. Matohoza rero yemeza ko abo bategetsi n'imbonerakure batungiye cane muri ico gikorwa bafashanya n'izo nterahamwe kuko bagikuramwo amafaranga menshi bivanye n'uko abo baroberi basanzwe bagura ibifungurwa ku giciro kinini. Ubwo rero nuko ikiro kimwe c'ifu kiri ku bihumbi 2,000 mugabo izo nterahamwe zica zitanga ibihumbi 5 yose arenga ko akaba yaba bategetsi na za mbonerakure zegeranya ivyo bifungurwa. Ariko rero makuru ahari nuko muri ico gikorwa hari imbonerakure zitwara nabi mu gusahura amafaranga ziba zahawe kugira zirondere ivyo bifungurwa, aho mbere hari n'imbonerakure zibiri zigeze kwakira amafaranga yababa miliyoni 3 zica zirahunga burundu zitarondeye ivya bifungurwa. Kavuga ko izo mbonerakure zoba zaciye zigira muri kimwe mu bihugu bibanye n'u Burundi. Ivyo rero bikaba byarafashije cane abo baroberi. Ivyo navyo kandi vyatumye mu mwaka w'eze 2022 imbonerakure yitwa Ndayishimiye muri zone Butahana iganagurwa n'izo nterahamwe kuko zari zamuhaye amafaranga 1,000 c'amadolari kugira agende kuvunjisha mu marundi, ariko ntiyaba akigaruka. Iyo mbonerakure yaciye igegera nyuma y'amezi 2 igarutse, za nterahamwe zica ziramurasa. Uwitwa rero Niyongabo Isidore Batazira Mayisha ariyo mukuru w'imbonerakure muri iyo komine ya Mabayi yaragandaguwe. Ni inkuru rero tuzobandanya no gukurikirana kugira tubakorere amatohoza yimbitse mumenye vyinshi biriko bibera muri iyo komine ya Mabayi. Yandi makuru ari kuvugwa cane, ikibazo c'amazi ku Musaga muri komine Muha ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kiragisibije. Abanyagihugu bo muri iyo zone Musaga bararajwe inshinga n'ikibazo c'amazi meza atigera aboneka ko vyiganwa n'abo banyagihugu. Ayo mazi aboneka gake kabaho agize naho ngo arabonetse akaba amara umwanya urume rumara kuko aca akama ata abantu bashikana 200 baravoma, uho imisi 4 ikabiheze atanima rihabonetse. Akababaro ni kenshi muri abo banyagihugu nk'uko rero bamenyesha bakuru boba bahashikiye basanga bene gihugu batonze barindira ko ayo mazi yoshika. Muri abo akaba yagize ati aha turatonda tukarindira tutazi ko amazi ava aboneka, yagize ko arabonetse naho inyuma y'iminota mike aba asubiye gucika. Abanyagihugu bakaba basaba shirahamwe Regideso kubaronsa amazi kuko indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubahitana kuko ngo ntiboroheye. Eka aya makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero. Olivier University igiye kurihira amahera y'ishuri abanyeshuri 27 biyandikishije kuri iyo kaminuza. Kuri wa mbere genekezo ya 14 Myandagaro 2023 kaminuza Olivier University Bujumbura yerekanye abanyeshuri 27 bagiye kurihirwa amahera y'ishuri n'iyo kaminuza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Muri abo banyeshuri 27 10 bazokurikirana ivyirwa vy'ubuvuzi medecine et chirurgie, abandi 10 bakurikirana ivyirwa bijanye na pharmacie, 6 biga ibijanye n'ivyirwa vy'ubuforoma sciences infirmières, hamwe n'umwe aziga ibijanye na mudasobwa ni computer sciences. Abaziga medicine bakaba bazorihirwa amafaranga angana n'ibihumbi 36 vy'amadolari y'abanyamerika umwe, mu gihe abo mu bindi bisata bazorihirwa kuva ku bihumbi 15 vy'amadolari y'abanyamerika. Revera Pere Professeur Josephat Obi Ogwejeo For asanzwe ari umuyobozi w'iyo kaminuza akamenyesha ko mu 27 bacaguwe nyuma y'iganwa ryari ryitabira n'abarenga 500, hanyuma iyo gukora ikibazo hacasigara 27 gusa. Akamenyesha kandi ko imvo yatumye yiyumvira gufasha abanyeshuri ari kubera nawe nyene yigishijwe mfashanyo z'ishengero ry'abakatolika ryo mu gihugu ca Nigeria. Ikindi ngo yifuza ko Burundi buronka abahinga mu vy'ubuvuzi. Akaba yamenyesheje ariko ko baronse iyo mfashanyo ko bategerezwa kuzoca bagoma mu Burundi nyuma yo kurangiza ivyirwa kugira ngo bakorere igihugu c'u Burundi. Ivyo kandi bikaba biri no mu masezerano aterwa ku mukono n'abavyeyi b'umunyeshure. Yagabishije afise agatima ko guca batoroka bakaja gukorera
mu bindi bihugu nk'uko bimaze iminsi vyibonekeza. Warongoye iyo kaminuza akavuga ko zohirahira akaja gukoresha ubumenyi yahawe mu kindi gihugu azoca ategekwa kurera amafaranga yose yigishijwe ko ate ko yongereko n'inyungu nk'uko biri mu masezerano izo mpande zompi zoba zosinya. Niyo rero ariko avugwa cane mu gisata c'indero. Reka tubandandirize no ku yandi arimwo aya akurikira. Gisata c'inkino aho bubaherereye hose uyikunda reka navyo tubigaruke ko hari igurishwa rya Neymar. Imirwi ya Al Hilal na PSG umvikanye ku mugwi w'imbere umukinyi w'imbere wa Brazil. Paris Saint-Germain yagiranye amasezerano yo kugurisha umukinyi w'imbere wa Brazil Neymar n'umugwi Al Hilal wo mwihiganwa ryo muri Arabia Saudite ku mahera yo bashike miliyoni 90 z'amayero. Kugira uwo mukinyi w'imyaka 31 aje muri uwo mugwi asabwa ko aba afise ibipimo bimeze neza kandi afise n'impapuro zikwiye. Neymar Junior dos Santos yagiye muri PSG aguzwe amafaranga atari bwigera agurwa uwundi mukinyi yagera ku miliyoni 122 y'amayero mu mwaka wa 2017 ntiyakinnye urukino rwo guhiganwa ry'uyu mwaka mu Faransa ku munsi wa gatandatu. Nari no ku rutonde rw'abakinyi umenyereza Luis Enrique yifuza muri uyu mwaka w'inkino byo kandi bijanye n'umukenyero wa PSG yo guheba kuzana abakinyi karuhariwe baguzwe amahera menshi kandi bahembwe imishahara minini. Neymar yategerezwa guhembwa umushahara ungana na miliyoni 25 z'amayero buri mwaka mu Faransa. Yarakiniye PSG inkino 173 afasha umugwi gutwara ibikombe 13 harimo 5 vya Ligue 1 no gushika mu gice ca nyuma c'inkino z'imigwi yabaye iya mbere iwabo muri 2020. Ariko igihe yaramaze ku mugwa mukuru w'Ubufaransa yawe n'ibibazo vyo kuvunika cane ku jisho ry'ikirenge. We yahoze akinira Barcelona yaheruka kubagwa mu kwezi kwa gatatu akaba yamaze n'umwanya wose inkino zari zisigaje adakinye gusubira kwimenyereza bikaba byatangwa mu kwezi kw'indwi. Yarasivye gukina mu nkino zibiri za Brazil z'igikombe ca 2022 nyuma yo gukomereka mu rukino rwa mbere rwo kugurura. Umukinyi w'imbere kandi yarasivye inkino z'igikombe c'ibigo vyo muri Afrika y'Epfo Copa America muri 2019 yababaye ku ijisho ry'ikirenge ry'iburyo aranamara n'igihe kirekire adakina muri 2021 yababaye aho nyene. Uruzerekeye ayo masezerano kuri Neymar zivuzwe inyuma y'amasaha 28 Kylian Mbappe yasubiye kwimenyereza hamwe n'umurwa mbere wa PSG nyuma y'ibiganiro vyiza bagiranye n'uwo murwi. Umukinyi w'imbere w'imyaka 24 yahora mu ngorane zijanye n'amasezerano afitaniye na PSG mu gihe yifuza kwimukira muri Real Madrid ariko ubu arashobora kugirana yandi masezerano mashasha n'uwo mugwi wiwe kubera amasezerano afise ubu azoringirana n'iciriza. Mu kwezi guheze PSG yarahaye uburenganzira Hilal kugirana ibiganiro na Mbappe nyuma yaho murwi wemeye guca umuhigo mu gutanga miliyoni 259 z'amapaundi n'amahera akoresha mu Bwongereza. Mu gihe ayo masezerano yoja mu ngiro azoba aje kwerekana ingene imirwi yo muri Arabia Saudite bandanya gukoresha amahera menshi muri irici binashimangire ishaka ry'iryo higanwa ryo kuba rimwe mu yakomeye ku isi mu myaka mike iri imbere. Abakinyi nka Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Ruben Neves, Sadio Mane na Roberto Firmino bose baramaze kwimukira muri Arabia Saudite. Umukinyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo yagiye muri Al Nassr ava muri Manchester United wo mu kwezi kwa mbere nkuko izo nkuru bano bakurikirana makuru y'inkino yakurikira kandi bayazi. Naho mpereje aya makuru yo muri uyu mwanya ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa nandi yose tuza kubashikiriza kuri imbonesha kure. Cyo ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko ukene kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire umunsi bwiza.